Hallelujah. Hitamwo. Hitamwo. Le choix. Hitamwo hagati y'ukwishushanya canke guhinduka. Mu buzima turafise guhitamo. Kugira muze hano mwahisemwo. Kugira mwambara ivyo mwambaye mwahisemwo hagati muri byinshi. Guhitamwo ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu. Ivyo turi muno munsi nuko hari ivyo twahisemwo haize igihe. Ihitamo ryacu rigaragara uno munsi ariko kandi rigategura nibizogaragara umwaka uza canke ibihe biri imbere. Hitamwo turaganira ngo hitamwo kwishushanya canke guhinduka. Badusomere Abaroma igice 12 umurongo wa 2. Abaroma 12 umurongo wa 2. nimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nimwishushanye na vya kino gihe, ariko ngo muhinduke. Nico gituma twahamagariwe ijambo rivuga ngo hitamwo kwishushanya canke guhinduka. Isi irafise umuderi ishaka, irafise ivyo yamihindura uko bukeye uko bwije. Abarutse kino gihe baratandukanye n'abarutse igihe giheze, muguko isi iguma ihindura ivyo ikora. Bibiliya imbwira ngo nimwishushanye n'ivya kino gihe, ariko ngo muhinduke gose. Isi ifise ingene iri kwirarongora, ifise systeme, ifise uburyo irongora, kandi ifise kandi n'ingene ikwega abantu. Nimba Bibiliya tubwira ngo nimwishushanye n'ivya kino gihe, nuko kino gihe canke isi irakwega cane. Isi irakwega cane, ifise ubushobozi bwo gukwega, ariko kandi hariho n'ubundi bushobozi idashobora kurenga. Hari ivyo ishobora gukwega nk'isumako, ariko hari ibidakwegeka. Bibiliya imbwira ngo nimwishushanye, kuko isi ifise ubushobozi bwo gukwega. Yamira kwiriyumvira ikintu cotuma abantu Imana yaremye mu ishusho ryayo, igatanga umwana wayo w'ikinege agapfa ku musaraba kugira ngo apfire abari mw'isi bose. Imana yifuza ko baja mu ijuru. Satani yaraciriwe kwiteka, ivyiwe vyaraheze, ariko ntashaka yuko ugendayo wenyene, ntashaka kuja mu muriro wenyene, yifuza bitwara. Ifite yipfuye abantu, kuko Imana yakunze umuntu itanga umwana wayo w'ikinege. Isi iri kwirarondera ingene ikwega. Bibiliya imbwira ngo ne vous conformez pas, nimwishushanye. Se conformer, c'est se confondre avec telle forme. Nugufata iforoma ikintu washizwemwo. Isi iri kwiyategura amaforoma menshi. Isi ifise amaforoma menshi, ifise ingene yiyumvira, ifise ingene irongora, ifise ingene ikora imikorere yayo. Isi sinabibabwira cyane ko tuyibayemwo, turabizi, twumvise n'intaye. Isi irafise ingene iri kwiyakwega cyane. Abenshi bariko barazimira, bariko basa nk'uko isi igomba. Bibiliya ntiduhamagarira gusa nk'uko isi igomba, ariko Bibiliya iduhamagarira gusa n'umwana wayo Kristo Yesu. Yesu yatweretse akarorero ko ashobora kuba mu isi ariko adasa n'isi. Yatweretse ko ashobora kuba mu isi ariko ataneshwa na systeme y'isi.
yatweretse yuko abamwizeye nabo nyene bafise ububasha bwo kunesha imikorere y'isi. Yavuze ngo ndifuza gushiraho ihanga rinyitirira, ritagendera ku maprincipe cyangwa amahame y'isi, ariko ihanga ritandukanye n'isi. Iryo hanga nta bandi atari abamuhaye ubugingo bwabo n'abamwizeye. Isi ifise ingene iriko irakora. Paulo yandikira abaroma, n'ishengero ryari mu ruvange rw'abayuda n'abanyamahanga. Iryo shengero ryarimwo abamenyereye isi y'icyo gihe, ariko kandi baje kuri Yesu. Basanze mu ishengero bahurira hamwe n'abayuda, abagiriki, abayuda, abanyamahanga, abo bita ngo badebagura, kuvuga ngo bavuga izindi ndimi, bisanga mu ishengero bacitse abizera Kristo. Ariko iryo shengero barimwo canke iyo si barimwo bategwa n'ibibazo byinshi. Arabakebura, arababwira ati mumenye ko hari ibyo mudakwiye kwishushanya navyo, nimukwiye gusa n'isi. Ne vous conformez pas, nimufate iforoma y'isi, nimugende nk'uko isi ivuga, nimugende nk'uko isi ishaka, ariko mumenye, muhinduke, mumenye ibyo Imana igomba, ibyo ibagomba ko uwabaremye bafitiye umugambi mwiza. Ikibabaje nuko hari abantu benshi bataritaba umuhamagaro w'umuremyi. Hari igihe imyaka n'imyaka umuremyi atanze umwana wayo w'ikinege ku musaraba, ariko iyo nyinshi Imana yatanze ku isi benshi ntibayifashe ngo bayihe agaciro. Umuntu wese yigombeye uko agomvye, yigendeye uko agomvye. Ndashaka kuvuga gato kukungene iyi si iri kwirakora. Isi ikora igutandukanye nuko twebwe mu bwami bw'Imana dukwiye kugenda no gukora. Isi ivuga ngo urukundo rwose rutegerezwa kuba rurimo inyungu, l'amour par intérêt. Isi ikwereka ngo nta kintu ushobora gukora utakirondeyemo inyungu. Byitwa ngo ndiko ndagukunda, byitwa ngo ndakweretse urukundo, ariko ndiko ndakuronderamo inyungu. Iyo ni isi. Ariko ijambo ry'Imana rimbwira iki? Ijambo ry'Imana rimbwira muri Bikorinto ba mbere 13:5 ngo urukundo ntigwironderera inyungu. Urafise guhitamo kugenda nk'uko isi igomba. Uno munsi ikintu cyose, agaserivise kose, akantu kose umuntu agomba gukora, akubaza ngo umpangahe. No kugusunika imodoka yagupfanye umpangahe. Imodoka yaguye mu kinogo canke wakomeretse umpangahe. Nta rukundo rukihari mu isi rutari mu inyungu. Ni twebwe abana b'Imana dutegerezwa kuzana principe z'ubwami tugakora atanyungu. Ndazi ko arabashobora kuntera amabuye ati mwibivugire, ariko ndiko mvuga iki jambo ry'Imana rimbwira. Yesu arambwira ngo bari barababwiye ngo, ariko nanje ndababwiye ngo. Yari kwazana izindi hame, izindi principe z'ubwami bw'Imana. Abakijijwe turafise guhitamwo. Hitamwo gusa nk'uko isi igomba, cyangwa uhitemo guhinduka ugaragaza ubwami bw'Imana. Igituma isi itari kurabona umuco, igituma isi itari kwirahinduka, nuko abibona mu rusengero basa nk'abari hanze. Abibona yitwa ngo bitirirwa izina ryayo, bariko bakora nk'uko isi ivuga. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo urukundo ntirurondera inyungu zaryo. Abifilipi 2:4, Abifilipi 2:4 havuga ngo kandi umuntu wese niyiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'ibya mugenzi we n'iby'abandi. Isi nikubwira gutya, isi kubwira ngo banza wironkere,
banza wironderere, banza urondere ibyawe. Ariko Bibiliya imbwira ngo umwe wese yiyumvire ko mugenzi we, ntiyiyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Umuhamagaro mu bwami bw'Imana si uko niyumvira ngo imaze kuronka ibyanje birahagije, ariko umuhamagaro w'ubwami bw'Imana niyumvira ngo abandi bunguka iki, mu by'Imana yampezagije abandi bunguka iki. Mbega shaka kubaka izina cyangwa shaka ko Kristo agaragara? Umviriza ikindi isi ivuga. Isi itwereka la rivalite, ugukebana, uguhiganwa duhezanyayo, amacakubiri. Isi nivyikora kuva kera, abantu bamye bagwana intambara kuzindi, bipfiki bapfiki, bapfa ubuhizi, bapfa ngo aramuririye ibintu, bapfa ngo aramurushije, bapfa ngo murengeye ngo ibyiwe, bapfa ngo bariya ngo bameze gutya, ngo bariya bameze. Amacakubiri Bibiliya imbwira mu bwami bw'Imana ngo akugwaho n'umusaraba. Turi munsi y'umusaraba duhinduka ihanga rimwe, ihanga ry'abera. Isi ikubwira ngo uyu ntimungana, uyu ntimusa, uyu ntimwokwicarana, hayaga bangana, ariko ubwami bw'Imana turi abana b'umwami umwe. Isi hitamo gusa n'isi canke guhingurwa ube nk'ubwami bw'Imana. Isi kubwira ngo uyu ntaco yoguha, uyu ntaco yogufasha, uyu nuguteramo ingorane gusa. Iyo Yesu yiyumvira ivyo ntiyari kuza, ariko yahisemo kuza kuko azi neza yuko niyaca muri ivyo azotwigarurira, azotugarura kuri we. Bibiliya imbwira ngo ne faites rien par rivalité. Abifilipi 2:3 havuga gute? Abifilipi 2:3, ntimugire icyo mukora kubwo gukebana, nimugire ivyo mukora kubwo gukebana, kurushanya, canke ukwifata uko mutari, canke ngo mwifata uko mutari, ariko mwicishe bugufi umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta. Wicishije bugufi umuntu wese yumvire ko mugenzi we amuruta. Haleluya. Ngirira mugenzi wawe uti burya uranduta. Burya uranduta. Ndabereka igituma kuruta. Arakuruta kuko hari ibyo afise wewe Imana itaguhaye, kandi uramukeneye. Imana ishimwe. Iyi mentalite yoja mu bana bo mu bwami, twokoranira tunezerewe. Na wa wundi wumva kumenga n'umunyantege nke, uramenya yuko muri we habitse inkomezi z'Imana. Amaso yacu arahinduka ingene tubonana, ingene turabana, ingene tubona abo turi kumwe. Umuntu umwe arambwira ati attention, ujya muntu aje mu rushengero, ishengero ryawe irasambutse. Namubwira ni nimba Imana yamurongoye muri urusengero, nuko hari ikishaka kudufasha. Feka birabaho. Umuntu wese bahura nuko hari icyo Imana yashatse kwadufasha. Mu ntege nke ziwe aratwigisha kwihangana. Mu bibazo afise aratwigisha natwe gusenga. Umuntu umwe ararota ati pasiteri nsengera jewe narose inzuki zinyirukako, ndagowe inzuki zinyirukako, sengera. Ndamubwira ni ahubwo urahiriwe ugiye kuronka ubuki. Izo nyene nizo ukwiye kwakira ukazironderera igitiba, hanyuma tukaza kugura ubuki. Isi ikwereka ngo hari abo tutakwiye kwicarana, hari ibibazo mu isi, babantu je sindabakunda, aba sindabashaka, aba sindavyiyumvamwo. Kubera iki? Ni systeme y'isi. Ne vous conformez pas au siècle présent. Hari itunga ridasanzwe honyine kubona uwo mwicaranye afise agashusho k'Imana, honyine wari ukwiye kumuha ikibanza akwiriye kuko ari mu ishusho y'Imana. Isi kubwira ngo barabigucuranye nkuko umenga ivyo batwaye ni ivyawe. Oya, nibatwaye ivyawe.
ibyawe birahari, kuko Imana ikurema yateguye ibigukwiye bizogutuma ubaho uhimbaza izina ry'Imana. Benshi turajaho ngo niwe wenyene ngo arabintwaye ngo hari barambwira ati ifo kumvuga hakiri kare ugiye ngo ntibantwara ujya mu fiance. Bamwe bagaca babivuga nabi bakanabikora nabi kuko bipfuza gutangana. Niba mugutwara shima Imana ko bamutwaye. Ndazi ko amen arizike. Shima Imana ko bamutwaye kuko ntibatwaye uwawe arahari. Systeme y'isi ituma bakubwira ngo bajye niyo bakunyaze, bajye niyo batumye ubaho nabi. Iyo ntavuka gutya, iyo ntavukira muri umuryango, iyo onka atatujya. Oya, Yosefu atahura ngo icyatumye abavukanye bamugurisha kwari kugira ngo ahinduke. Icyatumye abavukanye bamugurisha kwari kugira ngo ahinduke, uzobahindukira umugisha. Baramugurishije, inyuma yo gushaka kumwica baramugurisha, bibaza ngo bamutaye kure, naho bamusunikiye ahazobakira akababera umugisha. Kubera iki none isi ija ikakwereka ngo burya ujya mwene wanyu, umwene so canke ujya data wanyu niwe yishe ibintu byose, ukacubaho wijiriwe umerewe nabi, wamye ukunjije isura imisi yose kuko umenga ibyawe barabinyaze. No. Hari ibitubako, ariko twari dukwiye kwiyumvira mbega Imana iyo yateguye iki ku buzima bwacu. Ne vous conformez pas. Isi iravuga cyane kandi amajwi y'isi avuga ibintu bikora ku mibiri bigashaka kudutwara aho tuzosanga twasambuye n'ivyo Imana yari yaduhezagije nk'umugisha. Isi umviriza ikindi isi ivuga, la vengeance, ukwihora. Mwisi bavuga ngo azobona ashako natwe tuva mu bantu, azobona ko turi ibiti biturirwa. Rimwe na rimwe ugasanga no mwishengero dusigaye twiyumva kumenga nzomuse bakaca bagahezagira, nzomusengera asha Imana imukoreko gute, imugirira akantu abone yuko shantari usanzwe. Umva barafashe bya bindi by'isi baca babizana babihezagira, babisiga amavuta nko kumenga Imana iri kumwe nabo. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nimwishushanye na bya kino gihe. La vengeance, ukwihora. Bibiliya imbwira iki mu Baroma 12, Matthieu 5:44 havuga gute? Ariko jeho ndababwire mukunda abansi banyu, musabira ababahama. Ikintu kirinjiraga beneda kiraremereye. Hari uvuze ati kiraremereye, ariko jeho ndababwiye gute? Isi kubwira ngo mugirire nawe abone, ariko abari mu bwami bw'Imana batishushanya n'isi, bahinguwe. Isi ivyo ivuga sivyo bagenderako, bagendera mu vy'ubwami. Ubwami buvuga iki? Bavuze ngo mukunda abansi banyu, musabira ababahama. Mubasabire gute? Umuntu umwe bambwira ingene yasenga, yari afise ikibazo cyo mu rugo n'umudamu wiwe. Imisi yose akamasenga, Imana asha irabizi, Imana izobikora. Bagenda gusuzuma basanga amasengesho yiwe nuko Imana yohamagara wowe bubakanye. Imana asha irabizi, Imana no mwize kiko je ndihanganye izobikora. Izokora ibiki? Systeme y'isi ikubwira ngo ihore, mwereke nawe yuko ufise abakurondera. Yarenze ibigo,
mwereke nawe ko ufise abakurondera. Yagize gutya, nawe mwereke ko ushoboye. Bibiliya imbwira mukunda abansi banyu, musabire ababahama. Nivyo nticoroshe, ariko ndazi ijambo rimbwira ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Umwansi yabimbwiye neza, ariko nanje sindamwemerera ko ari umwansi, kuko birivuga ngo abo tunigana s'abantu, ni impwemu mbi z'ahantu mu kirere. Siniko nigana n'umuntu, ariko nigana ngwanya impwemu mbi ishaka guca muri we kugira ngo yonone ubuzima bwanje. Reka namusengere, ndamusabira amaso yiwe yuguruke, atahure ko umugwaniza ariko aramukoresha, ahindukirire Kristo amuha ubugingo bwiwe. Kuko na Sauli yarahindutse Paulo. Birashoboka. Isi ivuga ngo l'hypocrisie, ubujyajya. Isi ishira imbere ubujyajya, kwerekana ikicyutari, kwiyerekana uko utari. Urababaye ariko gumutwenga, ariko wo guha akaryo wo mufyonda. Iyo umaze kumva ibintu nk'ivyo, egera Imana. Uyibwira uti Imana, sinshaka gusa n'isi, shaka umutima wo kumubona ukundi, shaka umutima wo kumwakira, sinifuza kuba umujyajya. Bibiliya imbwira mu Baroma 12:9, urukundo rwanyu ntirugire uburyarya, mwanka ibibi mu matane n'ivyiza. Urukundo rwanyu ntirugire uburyarya. Wabonye ikibazo ku muntu, wabonye ko hari ico wo mukeburako, ariko uvuze uti ntirumveko. Mwahura, Yesu ashimwe, bimeze neza, ni sawa, byose ni sawa, ariko urazi neza yuko hari ico ari kumukeburako, hari ico ari kumukeburako. Kubera iki wo kwifata gutyo? Uri umwana wo mu bwami. Urukundo rwanyu rube sans hypocrisie, rube rutagira uburyarya. Ne vous conformez pas, nk'uko isi ivuga. Isi yerekana l'infidélité, ukutakirana, ukurenga ibigo, uguhemukiranira. Ariko mu bwami bw'Imana batubwira kwizigira Imana, kuyizigira kandi ko ariyo itwubakira. Isezerano wagize uwo mwarigiranye nimba wubatse, nujya nyene musengera unezerewe uko biri kose. Naho hoba hari ibintu bitagenda neza, musengere, kuko dufise Imana ihindura ibihe kandi ihindura n'ibintu. Ni wiki isezerano wasezeranye imbere y'Imana, ni wiki isezerano wasezeranye imbere y'Imana. Bamwe baritwaza kuko isi irazi ingene aho uri faible, isi iraza aho ufise intege nke, isi irazi ikakwereka ngo wewe ntakwitayeho, wewe ntakwiyumvirako. Raba ujye ni wakwitayeho, buke buke ukumva umenga ni ukunda, ugasanga wavuye mu isezerano. Reka isezerano zacu twasezeranye imbere y'Imana tuzikingize ubuntu bw'Imana, tuzikingize amaraso ya Yesu, kuko urugo n'umugisha. Umugwanizi ateye urugo rwa mbere, nuno munsi aracabananya atera ingo. Guma uri umwizigirwa. Naho ubona ibidasa n'ivyo kwizera, wewe wahagaze gute nk'umwana wo mu bwami? Guhamagara kw'Imana yo kugwanira ikagushoboreza, none wewe wahagaze gute? Umviriza ikindi cy'isi. Isi ingene imeze, iki kintu kirakomeye. Isi ishira imbere ico bita le moi, jewe, ico bita jewe. Isi yose ikazungurukira ku kintu cyitwa jewe, le moi, jewe. Ni jewe ndongo bwa mbere, ni jewe, ibintu byose ni jewe. Ibi bintu rero bigaca bikomezwa cyane n'ubutumwa butubwira ngo wewe nigitangaza, wewe uri mu byaha, baguma kubwira ngo wewe ni sawa. Byose ukamenga
umugisha wose uhagaze mu kuronka kwawe, ariko umugisha wacu ntuhagaze mu kuronka kwacu, ko byose bituruna kuri twebwe. Ariko umugisha w'ukuri ni umugisha ushikira abandi, n'umugisha ushikira abandi. Uwo ni wo mugisha w'ukuri. Isi rero yaradugije cyane le moi, jewe. Benshi ntibavuga ijambo batavuze jewe. Umwanya wose jewe mu bisanzwe. Jewe yarakuze cyane kurusha uko tubona Kristo muri twebwe. Apocalypse, ibyahishwe Yohana 22:13 hatubwira gute? Ndi Alpha na Omega. Uwa mbere n'uwa nyuma. Itanguriro n'iherezo. None we urihe? Isi ikwereka ngo wewe uragahambaye, wewe nta usa nawe, raba abandi bose. Kandi by'ukuri woraba abandi bose hari akantu wo kwibonamo kumenga uri gitangaza. Ariko Bibiliya inyereka ngo isi ntiturna autour de moi, isi ntizungurukira kuri jewe, isi izungurukira kuri Kristo. Niwe tanguriro, niwe herezo, niwe Alpha, niwe Omega, niwe ibintu byose yaremye, kandi niwe azobisozera. Byose bihagaze kuri Kristo. Mbega Kristo afise ikibanza ikihe mu buzima bwawe? Iyo lo moi iduze, iyo jewe, akajambo ka jewe kukwikunda kaduze, Kristo mu buzima bwanje mba namushize hasi. Ariko igihe nshize hasi jewe kashira hejuru Kristo yihesha icubahiro biciye muri jewe. Paulo aravuga irindi jambo mu Bikorinto ba mbere igice cya 6 umurongo wa 19 ushaka kuri 20. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera. Za mpwemu yera ari muri mwebwe. Uwo mufise avuye ku Mana. Kandi si mwe mwiganza. Umviriza, si mwebwe mu kiganza. Kuko mwaguzwe igiciro. Mushimisha Imana mu mibiri yanyu. Mushimisha Imana rero mu mibiri yanyu. Isi iri kwiduza kwinezereza. Le plaisir, la recherche du plaisir. Akantu kose plaisir, kuryoherwa, kwinezereza. Ariko birimbwiye ngo sinkicinezereza kuko naraguzwe igiciro. Ivyo ngomba kunezereza uwancunguye. Aya kiragoye kumvikana, ariko niho Imana itugomba, kuko ntitugicigaba. Waruzi yuko abahaye ubugingo bwabo Kristo Yesu, mu bisanzwe ubuzima bwanyu si ubwanyu. Naho mbiga nicumvikana. Ivyo mwibaza ko ari ibyanyu si ibyanyu, kuko mwaguzwe igiciro. Yapfuye ku musaraba ku bwanyu. Isi rero ikwereka ngo kula inezereze, mu kuzimu nta bindi bihari, ryohererwa ngaha nyene. Ariko uko kuryoherwa isi ikakwereka ibyaha, ukumva umenga biraryoshe, bamwe bikabananira ko babivamwo, amaherezo yabo akaba mabi. Ariko abana bo mu bwami tuvuga ngo imibiri yacu si yo kujana mu byaha, twaguzwe igiciro. Haleluya. Hari ibishobora kukugerageza, hariho n'abantu bashobora kukugerageza, ariko ijambo ry'ubwami bw'Imana ni wowe wayitahuye, uzababwira uti naguzwe igiciro, sinkicigaba. Nihagira ikiba, niwashaka kurengera aha, uza kuvugana n'uwanguze. Dosiye itransfera hehe? Kuwanguze. Niwe muza kuvugana. Ariko benshi turibagira yuko twaguzwe, twara dushaka kubifata amen, no gutwara imitima yacu tukayinjiza mu byaha, tukisanga twigishijwe na Satani rya jambo rivuga ngo uzokwihana. Bene data,
Bibiliya irambwira ngo agakiza kacu sako kwanjanjwako, saho gufata ibisanzwe, kuko katumye umwana w'Imana ava mu ijuru agapfa. Natwe ntidukwiye kwifata uko ariko kose. Ibi nariko ndavuga bitwereka ingene isi ibona, ariko kandi ingene Imana idushaka, ubwami dushakamo ingene bukwiye kumera. Nibiki none vyomfasha? Ni muri iki gice nyene. Umurongo wa mbere batubwiye gute? Abaroma 12 umurongo wa mbere. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri bidufasha kutishushanya n'isi, ariko tugahinduka nkuko Imana igomba. Hari ibintu bibiri ngomba kuvuga bidufasha kutishushanya n'isi. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana. Pawulo arababwira ikimwe mu bintu vya mbere bifasha kudashushanywa n'isi. Ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Bibiliya imbwiye ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima. Ibimazi bizima. Bizima kubera iki? Ni bizima kuko si vyapfuye. Ntibatanga ivyapfuye, batanga ibigwana, ibinigana, ibizima, ariko bakagifata bakagitanga nk'ikimazi. Natwe imibiri yacu izokwama inigana, igwana, ariko natwe tunigana tuyitwara kuyishikana nk'ikimazi. Iki nico kidufasha kutishushanya n'isi. Imibiri yacu tuyitange nk'ibimazi bizima. Umviriza aka kantu. Isi izokwemerera ko wakira akazina kuko uri wa Kristo nk'akayitiketi, ariko ikurongore mu kubaho uko wigombeye. Ibi bihushanye n'ivyo ubwami bw'Imana, kuko ubwami bw'Imana batubwira ngo siga ubuzima bwawe ubeho kubwo wagucunguye, abeho biciye muri wewe. Isi ntizokwemerera kutanga ubuzima bwawe ngo ubeho nk'uko Kristo agomba. Isi kubwira ngo bandanya wiberaho uko wigombeye, ariko kazima ufise akaetikete kuko uri umukristo. Nico gituma amashengero turashobora kuyuzura, mugabo Yesu yaraba mu ishengero akabura biwe, akabona amaetikete yanditse ku izina ryiwe, ariko akabura abatanze imibiri yabo ku bwa Kristo. Ndavuga ku kintu kibabaje ca kino gihe. Ikintu kibabaje ca kino gihe nuko turiko turafata agakiza katumye umwana w'Imana ava mu ijuru agapfa ku musaraba, turiko tukagira agakiza kari mwenche, kazimbuse. Uko umenga ugiye ku isoko hari ahantu uja ntugabanye ibiciro, hari n'ahandi ugabanya gushika naho uja no munsi y'ico igice ikiranguzi, niko ikiranguro. Turiko turondera agakiza k'ikiranguro, ariko agakiza sako tunegosia, kuko kari mu mugambi Imana yateguye, kandi ntigahingurwa, ntigahinduka, ntikaba transforme. Nukarangura ngukagabanye ngo reka je tuvugane, Mana je ndakwemereye mugabo tuvugane, ndaguha aya, oya nanje mpaya. Imana ntiri muri iyo afere. Ikibabaje rero nuko twahisemo kumukurikira, twakira izina, mugabo ntitwigeze dutahura ku buzima bwacu ari ubwiwe. Tuca tubaho twitwa ngo turaba Kristo, mugabo izina ry'Imana ritukishwa muri twebwe. Biragahera. Ivyo ntibinezera umutima w'Imana. Agakiza kacu ni kari mwenche, agakiza kacu kari très cher, très cher. Karazimvye cyane. Nikazimvye, siniko mvuga ko kazimvye kuri wewe kugira ukaronke, kuko twese twakaronkeye ku buntu. Mugabo Imana karayizimvye, kuko ntiyarungitse umumarayika Gaburiyeli, yarungitse umwana wayo w'ikinege. Iyo ndiko ndanjandwa ku kintu cazimvye umuntu,
mba ndiko ndasuzugura agaciro k'icyo kintu. Igihe tudahisemo ko ubuzima bwacu iminsi yose imibiri yacu tuyijana ku gicaniro, ikubita intama iyo bayijanye ku gicaniro iraboga, iranka, intishaka, niko n'imibiri yacu imeze. Ndabinginga ngo bene data, niko yavuze, mutange imibiri yanyu nk'ibimazi bizima. Ndazi ko yanka imibiri, ndazi ko itabishaka, ariko tanga imibiri yanyu. Umubiri wipfuza ibyaha, nanje ndawujana ku gicaniro. Umubiri wipfuza ibyubahiro gusa, nanje nkawujana ku gicaniro ngo Imana incishe bugufi. Umubiri wipfuza ibyanje gusa, nanje nkawujana ku gicaniro ngo inyigishe kubona iby'abandi. Ingene no hinduka umugisha w'abandi. Umubiri urironderera ibyaho, ariko ku gicaniro Bibiliya imbwira ngo shikana imibiri yanyu nk'ibimazi bizima. Shengero, umwe wese yofata umwanya akiyumvira kuri iki kintu gituma tutishushanya n'isi. Abatishushanya n'isi nabatanze imibiri yabo nk'ibimazi bizima. Abatatanze, haraho umuntu avuga ngo Mana ndakwemereye ibi, mugabe ibi inye ntubinkorereko. Mana ndakwemereye ibi, mugabe ibi inye urandeka jewe nzovyimenyera. Ntabivuga gutyo, mugabe mu mitima niko tumeze. Ibi ndabiha Imana, mugabe ibi navyo oya yohava impindurira ikangirira ivyo nashaka. Ivyo utahaye Imana nivyo biza kuba umuryango wo kuza gusambura ubuzima bwawe. Ariko ivyo wahaye Imana bihinduka umugisha. Plus ubuzima bwawe ubushikanira Imana, niko n'ubuzima bwawe buhimbaza Imana. Niko n'isi irondera gusana kugukwega ikakubura, kuko la matière kwega ntayigifise. Akantu ndakavuge kuvyerekeye isomako. Iyo watakaje icuma urarondeza isumako, hanyuma ico cuma kigafata isumako. Ariko igihe watakaje ikindi kitakiri icuma, urarondeza isumako kugira ngo ikwege ikabura. Isi iri kwirakwega, ariko abatafatwa ni bande? Nabahinguwe kuko batanze imibiri yabo. Nabatanze imibiri yabo. Satani arabarondera agasanga imibiri yabo iri muri Kristo Yesu. Kavuga ati hariya hantu sinjayo, hariya hantu narakubiswe ku musaraba sinza gusubirayo. Igasubira inyuma. Yakurondera mu busuma, agasanga ivyiyumviro vyawe n'akaboko gakorakora waramaze kugashikana kuri Kristo. Hari akaboko gakorakora ku buryo batubwiye umuntu byari byaranse, menga ni arpagon, je ne sais pas sinzi, ari nigisomwa cyo mu bisomwa by'igifaransa. Agera ku rugezo rwaho ashaka kwiyiba. Akuboko kwiwe kurajana mu mufuko, ukundi goti ndagufashe. Waruroye he? Hari igihe imibiri yacu imenyera icyaha, ariko ni byiza yuko haba imibiri yacu haba n'ubwenge bwacu tubushikanira Kristo. Icyaha nta bubasha bugifise ku bantu bashikanye imibiri yabo ku bwa Kristo. Amaso yacu tuyashikanire Kristo. Mutanga amaso yanyu nk'ibimazi bizima. Akarimi kanyu, mutanga akarimi kanyu nk'ibimazi. Haleluya. Amaguru yanyu abajana kwirukira ibibi cyangwa ibyaha, muyatange nk'ibimazi bizima. Inyota z'ubushakanyi, z'ubusambanyi, z'ibyubahiro tuzishikanire Kristo nk'ibimazi bizima.
biraryoshe kumva isi iri kwiravugana ujya muntu twaragerageje byaranse. Ni ntaye nziza. Nimba umwana w'umuntu ashobora kunezerwa yumvise ibyo bintu, mbega data ari mu ijuru umunezero agira iyo yumvise ngo twaramugerageje, twaciye hirya no hino, mugabo byaranse. Ndazi umuntu ngaha mu ishengero yagize mariage kuko yumvise ngo hari umwigeme, abahungu bari ashira iruhande y'abahungu bariko baravuga ngujya ngo twaraciye hirya no hino byaranse. Uwo muhungu acayumva ashaka kumenya cyane uwo mwigeme. None uwo barubatse babyaranye abana babiri, bari ngaha yere mu ishengero. Hari intahe iryoshe kumva yuko hari abamenye ko batari mu isi ariko bari mu bwami bw'Imana. Nimwishushanye, tanga imibiri yanyu nk'ibimazi bizima. Umubiri wawe isi iri kukwereka ibigezweho, birabishe kumva yuko abana b'Imana tugendera kuri mode y'isi. Isi iryoherwa iyo yambuye umuntu ikamumara amaza mu bantu. Ega ntibiza buno nyene ariko biza buke buke. Hari amamode uno munsi agenda kwerekana ubusa, akwambura impuzu ugasigara kumenga niwugezweho, no kwambara ibindi bava babona kundi umumanuka, urakamanuka nyene uvuye mu ijuru. Isi iri kwiratwereka yuko twopfuma dusa n'abandi. Erega nta muntu uzoronka, erega bazoguma bagucako uterekanye amaguru yawe meza ugacuduza, ahubwo ntiwerekane, ahubwo ntumenye kuri kuritisha agaciro. Kuko iyo mibiri yawe, uwo mubiri wawe nayo maguru yawe waya kiretse utayahaye Kristo, nico gituma wayahaye abantu. Isi iri kukubwira iki? Isi iri kwikubwira iki? Ne vous conformez pas, ntimwishushanye. Turakeneye uko isi iza ikavuga ngo kandi noneho byaratanguye, dukeneye abakobwa bakijijwe. Twaje kurondera abakobwa bakijijwe, nibo bubaka neza, dushaka kubasiga mu rugo, twe twibandanirize muri ambiance. Ariko abo bakobwa bakijijwe nabo bari mu mpwemu, ntimuza kubaronka. Reka mbwire abahungu bamwe ntimuza kubaronka, kuko abo nabo ntibagendeshwa n'ivyo babona, ariko bahagaze ku byo bizera. Haleluya. Ntibagendeshwa n'ivy'isi bereka, imibiri yabo n'ubugingo bwabo babushikaniye Kristo. Biraryoshe kwisi vuga ngo bajya n'abana b'Imana. Yesu amaze kumanikwa ku musaraba, agacumitwa icumu mu rubavu, abasoda bose bariko baramucokora. Ariko bamaze kubona ibibaye, igihuzu bigatanamukamo kabiri, hakabubwiya kabiri, uwo musoda aravuga ngo vy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Vy'ukuri uyu yari umwana w'Imana. Hariyo umwanya omenga dusa n'abandi bose, ariko hari igihe ibimenyetso bigaragaza yuko tudasa nabo. Ntimwishushanye. Ikimwe mu bidufasha navuze, tanga imibiri yawe. Icyo utazoha Imana nicyo kizokubera igitsitaza canke inzira yo kukugwisha. Ariko ikuzoha Imana amaso yawe, akanwa kawe, amaguru yawe, ivyifuzo vyawe, iterambere wifuza, ukabishikanira Imana, Imana izori gushikanamwo mu mahoro. Amen. Ico ni cyambere na nifuje kutuvuga, kuko Bibiliya imbwira ngo kuko car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Abakolosayi 3:3, kuko mwapfuye ubuzima bwanyu buhishanijwe muri Kristo hehe mu Mana. Abaroma 6:11 havuga ngo abariko namwe mwiyumvira yuko mwapfuye ku caha, ariko muriho mubayeho muri ab'Imana muri Kristo Yesu. Iri jambo ndarikunda, ngo abariko mugira iki? Abariko mwiyumvira.
yuko mwapfuye ku cyaha. Iyo ikiziga bakizaniye ikintu yahora akunda, icyo kintu naho gira gute ntikikivyura. Aba ariko mwiyumvire yuko namwe mwagize iki, mwapfuye, ariko muriho, murabimana, muri hehe, muri Kristo Yesu. Iri jambo ndarikunda. Iyo ngeze imbere y'ibigeragezo niyumvira ko napfuye. Ndugipfu, nduwapfuye, ndiyapfuye ngaha. Haleluya. Dikiziga iki kintu naco kimbwira, ntubona abandi bageze uku, abandi bakozi b'Imana, abandi bapastori bari muri ibi. Je narapfuye. Isi igushaka kukwirukanisha kuri ritme y'abandi kandi mutazananye. Ntimwavukiye na rimwe, ntimwanakuriye na hamwe, n'imigambi Imana ibafise kiratandukanye. Kubera ko none nshaka kwiruka kuri ritme yabo. Ni kibazo. Considérez-vous comme abariko mwiyumvira yuko mwapfuye ku cyaha. Haleluya. Muri buko mwigeme bigeze gufata bashaka kumujana kumugirira byamfurambi, bamufata taximen aramutwara amushikanya ahantu, hanyuma amubwira ati ega si mpagarika nashitse. Oya, ndakujanye kandi nje ndakujanya aho ngomba. Umwigeme atangura gusenga indani mu mutima, hari mwijoro aca aribuka yuko yapfuye. Aca arabwira nyamutaximene, none kunjanye uranzi, ndakuzi ndagukeneye kwiki jewe. Tijewe rega heza imyaka mpfuye. Ushaka unsubiza ahubwo ku kaburi. Ombuno nyene mutaximene afyonda frein aja kuraba amano. Sinzi ko bavuga ngo ni binono canka amano. Agira ubwoba, sohoka. Oya sinsohoka, uransubiza iyo nkuye. Amusubiza yapfuye. Kubera iki? Yakize kubera iki? Yiyumviriye ko yapfuye. Abariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye. Ryari uzoba wapfuye? Igihe ingingo zawe, umubiri wawe uwushikanira Kristo. Uko buke yuko bwije, Mwami Yesu ndakuzaniye ubugingo bwanje, sube kushira mu biganza byawe. Ndakuzaniye ibingize n'ivyiyumviro byanje, ndabizanye ku gicaniro. Mana, nifuza ko ari wowe ugaragara. Ico ni cambere. Ica kabiri ndihuta, tukibona ku murongo wa kabiri havuga ngo mushushanywe n'ivy'iki gihe, ariko yamara muhinduke rwose, mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Igituma duhinduka tukamenya ivy'Imana igomba, ibiyihimbara n'ibikwiye, nigiki kizohindura ivyo twamaze mu imyaka mw'isi. Nigiki kizotuma tuba formate tugashigwamo izindi logiciere. Nigiki kizodutuma badukuramwo ivyo twamaze igihe tupompwamwo kandi ari ivy'isi bibi. Nigiki? Navyumvise. Nigiki? Ijambo ry'Imana. Bene data, kundi ijambo ry'Imana. Ijambo niryo rihindura ivyiyumviro vyacu. Ijambo ry'Imana ukugiha niko wumva ivy'Imana ivuga, niko umenya ivyigomba, niko uba mu vyishaka. Bibiliya imbwira ngo nabitse ijambo ryanje mu mutima wawe, nabuyishe ijambo ryawe mu mutima wanje, ngo noye kugucumurako. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, sinzogira ikibi ntinya. Bene data, ikintu gihindura ubuzima bw'ivyo twabonye n'ivyiyumviro vyacu bibi bipfuye n'umwanya, n'ikibanza uha ijambo. Fatanye n'ikindi n'umwanya ubana na bene data mukomezanya. Ibi bintu birakomeye. Reka ndabirangirize ko ikigufasha guhinduka mu vyiyumviro
si uko uzobwira ibyiyumviro ngo ndashaka guhinduka mu bice bihinduka, ariko ni uko uzoshira mu ijambo, soma ijambo, korana na bene data mu miryango mito mito, gabura ijambo. Aho wahora wiruka ugiye ujanye insaku cyangwa ugiye ujanye amakuru y'insaku, rondera bene data mukomezanye mu byanditswe, mukomezanye mu byanditswe. Ndavise umuhungu twigana muri secondaire, twari dukijijwe turi babiri mu ishuri, twari twarahanye ingingo yuko tuzoza turabazanya imirongo, undushije imirongo uzomunsinze, nanje ndakurushije nzoba nsinze. Uvuga ngo nafata umwanya wo gusoma ijambo, akambwira iri riri hehe, ngaca ndarivuga. Nanje nkumubwira iri riri hehe. Byaradufasha kurondera gukomezanya, ariko si uguhiganwa gusa, ni ugufashanya. Iri uryumva gute, uribona gute? Ntacyo Imana ikubwira biciye mu ijambo ryayo birahindura ibyiyumviro byacu. Ntimuze mufate ingingo zo kuvuga ngo ibyiyumviro nzogenda ndonderaho bagira lavage de cerveau canke ngo ngende ku kiyaga. Abenshi barondera guhindura ibyiyumviro mu kuja ku kiyaga. Ubunye noneho ikiyaga nikikiri hari, sinzi iyo baja, akaja ahantu ugashira amazi mu kiyaga, waca tangura kumva ibyiyumviro bibaye bishasha. Ibyiyumviro bibaye bishasha mugabo nukuraba neza ibyinjiyemo ivyo ari byo. Icyiza ni uko ushyiramo ibyiyumviro bizima ukuye mu ijambo ry'Imana. Turi kumwe? Ntimwishushanye ariko muhinduke gose. Nimwatanga imibiri yanyu nk'ibimazi bizima, mukihereza ijambo no gusangira na bene data, bizobakomeza mumenye iby'Imana igomba. Bya bindi bidahimbara Imana bigende biva mu mitima yanyu. Tugiye gusenga, Imana ibahezagire.